Inkuru y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza turayigarukaho mu kanya gato tureba ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, ariko reka tubanze duha umwanya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa atubwire icyo abanyarwanda baturiye umupaka wa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi biteze mu migenderanire ku butegetsi bwa Perezida mushya uzayobora u Burundi. By'umwihariko nagiye ku mupaka navuga uhuzwa n'ibihugu byombi, umupaka wa Nemba uhuza intara ya Kirundo aho ni mu Burundi ndetse n'intara y'akarere k'Iburasirazuba aho ni mu Rwanda, by'umwihariko mu Bugesera. Nasanze rero uwo mupaka urebye urafunzwe, umupolisi nahasanze byari babiri, haza kuza uwa gatatu. Umupolisi yansobanuriye ko umupaka ufunze, ambariza ndetse n'abamukuriye kugira ngo mbashe kuba nakwinjira, kuko nibyo namusabaga ngo mbashe kwinjira ndebe uko n'uwo mwuka umeze. Ambwira ko kuba umupaka ufunze ndetse ngo ufunzwe kuva ahari nko mu kwa mbere nta kintu cyemereye gukorwa, ndetse nabonye aho ngaho ku mupaka kwa kundi icyuma kiba kiri mu muhanda gihuza umuhanda gikingurwa iyo imodoka zihageze kirimo. Hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kwinjiramo. Ubu rero ijisho natereyemo nabonyemo imodoka ntoya yo mu bwoko bwa Suzuki imwe, nabonye n'abantu babiri bagendagendamo, ariko yambwiye ko nyine umupaka ufunzwe n'abaturage hafi aho ngaho. Nabashije kuvugana nabo, bambwiye ko umupaka ufunzwe ndetse urabona ko ubucuruzi bwahakorerwaga bwahagaze. Mvuye rero aho ngaho nanone Mutagoma nagiye ku mupaka wa Munzenze. Munzenze ni mu murenge wa Kamabuye, aho ngaho muri Kamabuye. Ubusanzwe abarundi bajyaga bakunda kuhaza kurema isoko, ariko aho nageze nabwo hasi n'ikiyaga Cyohoha, aho ngaho ndareba komine Busoni ndi mu karere ka Bugesera, aho hari inkeragutabara zihahora ndetse zahubatse n'akazu. Zambwiye ngo nyine ibintu biracyari gutyo, nta n'umwe ushobora kwambuka, haba ku Barundi ndetse no ku Banyarwanda. Hari ibyavugwaga by'inzego z'umutekano, bavugaga ko buri ruhande rwakajije umutekano ku mupaka warwo. Byo hari ibyo waba washoboye kubona? Nta rwego na rumwe uretse abo bapolisi nabonye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, n'ubundi bari basanzwe bahari barinda umutekano. Ariko aho ngaho muri utwo tuyira utwibusamo gusa hari umuntu wanyongoreye arambwira ngo wegereye hepfo, nubwo bitari byemewe, bambwira ngo ubu ntabwo byemewe, ngo wegereye hepfo ngo ushobora kuhabona ngo abasirikare b'u Rwanda, ariko nabwo baba batagaragara, ariko n'amaso yanjye ntabwo nabonye. Ni ukuvuga ko rero utashoboye kuvugana n'umuturage w'umurundi muri ubwo buryo, kuko ntabwo washoboye kwambuka, Eric? Umurundi byari bigoye no kwambuka, ubwo ngubwo byaba ari nko kuvotegera ubusugire bw'ikindi gihugu, nkurikije uko izo nkeragutabara zambwiraga, kandi nagombaga kubaha ayo mategeko. Ahubwo nabashije kuganira n'Abanyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye. Abo Banyarwanda batuye mu murenge wa Kamabuye by'umwihariko bahahiranaga n'Abarundi bava mu karere cyangwa se muri komine Busoni. Abo Barundi bava muri komine Busoni ahanini bazaga mu Rwanda mu bikorwa byo gukora imirimo isanzwe mu Rwanda, ndetse banahahirana n'Abanyarwanda. Bakoreshaga mu mirimo yo guhinga, ubundi bakazana ibishyimbo byaba byeze, Abanyarwanda bakavuga ngo babiguraga kuri make, ariko kubera ko imigenderanire yahagaze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibibazo bakavuga ngo byarushijeho kuba bibi ku mpande zombi, haba ku Banyarwanda ndetse no ku Barundi. Eric, abo baturage mwaganiriye se hari icyo bigeze bavuga ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza cyangwa ku cyo bategereje kuri Perezida mushya uherutse gutorwa mu Burundi? Mu minsi iri imbere, icya mbere na mbere nabonye bavuga ku rupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, nabo barwumvise, ariko noneho bakavuga bati byanze bikunze Perezida watowe General Evariste Ndayishimiye bamwitezeho impinduka, ko hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu bishobora guhinduka, noneho abaturage bakongera bakagenderana cyane. Abo ba Rwanda rugufi bavuga ko babibabariyemo.
Eric bagira ubusa ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi, urakoze cyane, ukomeza kugira umunsi mwiza. Noneho tuzamuke tujya mu majyaruguru y'u Burundi turebe uko byifashe mu ntara ya Ngozi aho nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza avuka. Muri iyi nkuru ya radiyo Ijwi ry'Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Diane Nininahazwe hano i Washington. Isoko dukesha amakuru ajanye n'icuka kiri mu ntara ya Ngozi aho umuhisi Perezida Nkurunziza avuka kemeza ko urupfu rwiwe rwakiranye umubabaro. Mu bisata vya leta nka vyose hakozwe imirimo iba yabaye n'ubwo umutekano waboneka ko wifashe neza. Nko mu gisata c'ubutungane uwo dukesha no makuru yagendeye yasanze ibiro vy'abacamanza n'amasentare vyuguruye. Umwe mu bakorera muri ico gisata isoko ryacu ryasanze ku mirimo yamusiguriye ko baronse itegeko ryo kudasasa mu mamanza yaba ay'amatati canke y'ivyaha yarasanzwe ari ku rutonde rwo kuburanishwa muri no misi y'ikigandaro. Uyo mukozi wo mu butungane atashimye ko amazina yiwe atangazwa, yabandanije asigura ko imanza z'ivyaha zikibiriraho zishobora kuburanishwa mu gihe zoboneka. Iryo jisho ry'Ijwi ry'Amerika mu gisagara ca Ngozi ribandanya ritumenyesha ko no mu bindi bisata vya leta hakozwe imirimo iba yabaye. Akarorero nako kuri komune ya Ngozi ahari hasanzwe hamenyerewe kuboneka abantu benshi baza kwitura ibisata bitandukanye bihakorera. Uno musi haboneka abantu bake cane. Ibintu vyari nkuko no ku biro vy'intara aharangurirwa imirimo itandukanye mu karere k'uburaruko. Kubw'ayo makuru kandi uruja n'uruza rwahora rwibonekeza ku biro vyo gutoza amakori n'amatagisi ya leta rwari rwagabanutse ku biro vy'intara ahasanzwe hakorera igisata ca OBR. Ayandi makuru yatohojwe n'Ijwi ry'Amerika ku rundi ruhande yemeza ko ingendo zimwe mu ngendo z'akazi zari zitegekanijwe hagati mu gihugu zasibijwe aho mu ntara ya Ngozi. No mu bisata vy'abikorera utwabo imirimo yakozwe, yamara ibikorwa vyatanguye nabi nk'aho biboneka ko bari bacitse intege. Aho ivyo vyibonekeje cane ni mu gisata co gutwara abantu n'ibintu kuko ingenzi vyaboneka ko zari nke cane mu gatondo kuno musi. Ivyo navyo Ijwi ry'Amerika ribikesha umwe mu badereva b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu akorera mu gituro c'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu ntara ya Kayanza, Kirundo na Muyinga. Amakuru atandukanye dukesha abanywanyi b'iradiyo yanyu Ijwi ry'Amerika nayo amenyesha ko inkuru y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza imaze kumenyekana abatari bake batekewe n'ubwoba. Naho atategeko ryo gutaha kare ryasohotse, bamwe mu bari bamenyereye guteramira mu bunywero mu bisagara bitandukanye vy'izo ntara bibwirije gutaha kare. Intara ya Ngozi ni intara umuhisi Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yakunze kubonekamwo kenshi ayigendera kuko asanzwe ahafise ikirimba yashikiramwo. Ico kirimba kirahavuka ku mutumba wa Buye muri commune Mwumba. Aho muri iyo commune yahakorera kandi ibikorwa vy'uburimyi n'ubworozi, ibikorwa vyo kunonora imitsi kuko yari yaranahashinze ishure ryigisha umupira w'amaguru Académie Le Messager. Kuri uyo mutumba nyene abavuganye n'isoko ryacu twitabaza mu kuronka amakuru kuko atamenyesha amakuru bemerewe gukorana n'Ijwi ry'Amerika mu Burundi bagize bati tubuze umuvukanyi hejuru yo kubura umukuru w'igihugu. Tukiri kuri iyo nkuru, abategetsi batandukanye hirya no hino ku isi bakomeje gutanga ubutumwa bwabo ku Burundi no ku muryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Thomas Kamirindi yegeranije bumwe muri ubwo butumwa bwabo. Nyuma y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru, abategetsi bo ku isi batandukanye barimo baratanga ubutumwa bw'akababaro no kwifatanya n'abarundi n'umuryango wa nyakwigendera. Perezida wa Afurika y'Epfo akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Cyril Ramaphosa aragira ati Uburundi na Afurika yose babuze umuyobozi wari waritangiye imizamukire y'abaturage, kwihaza muri byose, ubusugire bw'abaturage be n'igihugu n'amahoro ku mugabane. Ni ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza Uburundi bwabaye kimwe mu bihugu byohereje abasirikare benshi mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Uburundi kandi bwohereje n'ingabo z'amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Perezida Ramaphosa aributsa kandi ko Afurika y'Epfo yagize uruhare runini mu mishyikirano y'abarundi yabyaye amasezerano y'amahoro y'Arusha muri Tanzania mu mwaka w'2000. Aributsa nanone ko Perezida Nkurunziza yagize uruzinduko rwe rwa nyuma muri Afurika y'Epfo mu 2014 rwavuyemo amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye hagati y'ibihugu byombi.
umukuru w'igihugu cy'Afurika y'Epfo asoza ubutumwa bwe asaba abarundi kubungabunga ituze n'amahoro nyuma y'urupfu rwa perezida Nkurunziza no muri ibi bihe by'inzibacyuho bikurikiye amatora yo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu gushize. Naho umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric mu itangazo yashyize ahagaragara aragira ati umunyamabanga mukuru arihanganisha guverinoma, abaturage b'u Burundi n'umuryango nyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza. Yongeye kandi gushimangira ubushake bw'umuryango w'abibumbye bwo gutera inkunga guverinoma n'abaturage b'u Burundi muri iki gihe bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona no mu migambi yabo yo gutegura ejo heza hazaza kandi h'amahoro ku buryo burambye ku banyagihugu bose.